Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa nga mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu mutekano abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido twabateguriye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo aho tuza kubereka injyane zikomeye cyane ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo benshi bakabona ko izi njyane zishobora gusiga zisambuye umugambwe ku butegetsi CNDD ndetse n'igihugu muri rusange kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yikize abahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza kuko arabona ko umwanya n'umwanya bamutera ingorane zikomeye cyane mu gihe abavuga ko nabo bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bigezeyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko byose bikaba biriko biraba mu ruyeri rukomeye cyane kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arazi neza ko umwanya n'umwanya nyine abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza bashobora guhitana ubutegetsi bwiwe mu gihe abandi nabo bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza babona ko batagize icyo bakora hakiri kare Perezida Evariste Ndayishimiye bose ashobora kubabogoza amabanga akanabapfunga nk'uko nyine biriko biragendera uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Alenge Mubunyoni akaba ari wazaga ku isonga ry'abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza muri no minsi hanaje dosiye ikomeye cyane kandi iteye ubwoba yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaragize uruhara rukomeye cyane mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza kuko Bob Rugurika aravuga ko Petero Nkurunziza atishwe n'indwara ahubwo yishwe n'isumu yahawe na bamwe begereye ubutegetsi kandi bakomeye cyane babonaga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atantambwe nimwe azigera atera mu gihe Perezida wahoze ari Perezida w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yaba agihema umwuka w'abazima akaba ariyo mpamvu nyine biyumviriye kumuha isumu byose nyine bikaba biriko biravugwa mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kwerekana ko nyine atagendera mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza akerekana ko nyine ari abanyagihugu bamutoye mu gihe bizwi neza ko ari umuhisi Petero Nkurunziza watumye ashika ku ntebe isumba izindi ibi byose nyine bikaba biriko biratera agahinda n'agashavu gakomeye cyane abari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza bategura kwagereza Perezida Evariste Ndayishimiye ibyaha byinshi bikomeye cyane harimo no guhemukira umugambwe uri ku butegetsi akoranye n'abanzi b'igihugu byose rikaba bateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru wifuza kuzajya mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo ejo hari wampamagaye turaganira byinshi ku buzima bw'igihugu niho mu kurangiza yagira ati politike ni umwuga w'ubuhemu bwinshi cyane kandi ni umwuga ukomeye cyane kubona umuntu nka Leonard Nyangoma ahera mu buhungiro ku ntwaro ya CNDD ari we mubyeyi wayo kubona Hussein Rajabu yagowe ukuraho ku ntwaro ya Nkurunziza kandi ari we yamushizeho birateye ubwoba kandi birababaje cyane kubona Simoni Nyandwi yishwe n'abiwe hasigaye amezi make ngo CNDD ishikiye ku butegetsi ni ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje cyane bigaragaza ko mu gihugu cy'u Burundi umugambwe ku butegetsi ufise ikibazo gikomeye cyane kubona Adolphe Nshimirimana yishwe atabonye Nkurunziza arahira ikiringo ca gatatu birateye ubwoba kandi biranababaje kubera ko umuhisi Adolphe Nshimirimana yakoze ibishoboka byose kugira ngo umuhisi Petero Nkurunziza abone ikiringo kitari gikurikije amategeko akaba yaranakoze amakosa akomeye cyane harimo kunyuruza abantu bakaburwa irengero abandi bakagandagurwa ku murango izuba riva ariko igitangaje kandi kinababaje nuko nyine nawe yagandaguwe
atabonye Nkurunziza arahira kandi yarakoze ibishoboka byose kugira ngo arwanire ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko. Kubona Nkurunziza ahagarikwa umutima atabonye Ndayishimiye arahira nabyo ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba, byerekana ingene umugambwe uri ku butegetsi urimwo abantu bahambaye cyane kandi bateye ubwoba, bakora ibikorwa bihambaye kandi bigira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu. Kubona nyine Nkurunziza umutima we bohagarika giturumbuka atabonye Perezida Evariste Ndayishimiye arahira ni ibintu biteye ubwoba cyane kandi bikomeye cyane, byerekana ko mu mugambwe uri ku butegetsi harimo ikibazo gikomeye cyane, kandi akaba ari naho nyine haturuka ingorane zikomeye cyane zo kubona igihugu cy'u Burundi cyama mu bukene budashira, kuko biraboneka neza ko aho kugira ngo batunganirize abanyagihugu ahubwo bakora ibikorwa bigayitse byo kwakana ubuzima. Muri no minsi nyine hakaba ariko haravugwa inkuru iteye ubwoba ko hari abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi bashaka guhitana Perezida Evariste Ndayishimiye. Nawe ubwiwe nyine yarabyivugiye avuga ko nyine abashaka kumutembagaza ku butegetsi ari barya bicarana, ari barya basangira, ari barya yita abagenzi bahorana bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi. Byose nyine bikabitera abanyagihugu bakomeye cyane kuko ingaruka zose ziza zibageraho. Kubona Nkurunziza ahagarikwa umutima atabonye Ndayishimiye arahira birababaje kandi birateye ubwoba, kandi birerekana neza nyine ko abari mu mugambwe uri ku butegetsi aribo babigizemwo uruhara rukomeye cyane cyane abari begereye Perezida Evariste Ndayishimiye babonaga nyine ko atantambwe n'imwe Perezida Evariste Ndayishimiye azegera atera mu gihe Petero Nkurunziza azaba agihema umwuka w'abazima. Kubona Bunyoni apfungwa ukuraho ku ntwaro ya CNDD birateye ubwoba kandi birerekana ko n'abandi bategetsi bakomeye cyane nabo umwanya n'umwanya bashobora gushikirwa, kuko nta muntu warushaga imbaraga uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengeyo Bunyoni, ariko muri no minsi ariko arasabirwa gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Biteye ubwoba kandi byagakwiye no guhera abandi akarorero, kuko mu mugambwe ku butegetsi CNDD ntawasumbyaga ingufu uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengeyo Bunyoni, kuko birazwi neza ko yari umuntu akomeye cyane, yari umuntu afise amatungo akomeye cyane, arafise abantu benshi yahaye ibibanza bihambaye nga mu gihugu cy'u Burundi. Kubona muri no minsi bari kumwita umwanzi w'igihugu bakamusabira gupfungwa ubuzima bwe bwose ni ibintu byagakwiye guha karorero abandi bategetsi bakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi bari gukora amabi atandukanye bitwaje igihagararo bafise mu gihugu no mu mugambwe uri ku butegetsi. Ni mureke politike ntigira umugenzi pe, birateye ubwoba ibiriko biraba muri CNDD birashobora gusiga bisambuye Uburundi. Uburundi bwacu burakeneye umuti n'ukuri. Iyi ngwara ntiyoroshe, itera ibintu bibabaje cyane kandi bikomeye, bikarangira bose bagize ubusa nk'uko nyine byagiye bigenda mu myaka yagiye ihera, mu gihe abitaga ibihangange nka bose bamaze kwigezwa ku ruhande. Bikaba byari bikwiye kuba nyine akarorero no ku bandi bari mu butegetsi uno munsi, ko minsi iri imbere nabo bashobora kwisanga ahantu habi cyane, nk'uko nyine uwahoze ari umushikiranganji wa mbere atatekereza ko uyu munsi yaba ari gusabirwa gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, ndetse n'ibindi bihangange bikomeye cyane byahoze bikorera ikibi abarundi, ariko bikaba biriko birahura n'ingorane zikomeye cyane muri ino minsi. Uku biriko biragendera indongozi za CNDD niko n'abandi byabagendeye. None urwo ruhumye tuzorugumamwo gutyo nyine kugeza ryari? Leta y'u Burundi irakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ihindure ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe hariko harabera intambara ikomeye cyane hagati y'ibihangange bikomeye cyane. Murazi nk'ingene umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi Reveriyano ariko araririmbwa mu gihugu cyose, ibyerekana neza nyine ko arusha imbaraga Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bikerekana ko ibintu biriko biraba ari ibintu biteye ubwoba bishobora gushikana igihugu ahantu habi cyane. Mbega burya ababyina ko buca uno munsi sibo nyine babyina Bunyoni ejo, none abatuka Bunyoni uno munsi nibo nyine bazotuka ko buca ejo. Reka ndabasangize kano gakuru nahawe n'umukurambere. Ari mu mwaka w'1976 Perezida Michel Micombero yari aherutse gutembagazwa n'abasirikare barongowe na Jean Baptiste Bagaza. Iyo habaye kudeta abategetsi bashasha baca barungika abasirikare mu ntara zose z'igihugu gusigurira ibyatumye bakura ubutegetsi buhavuye.
umurwi warungitswe ingozi gusigura itembagazwa rya perezida Micombero warimwo umusirikare yari yaduze ingozi nyine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatandatu igihe kapiteni Micombero yatembagaza umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye. Umutama umwe yari ngaho arumviriza insiguro zose zitanzwe, hageze kubaza ikibazo arahaguruka arabaza ati: nyakubahwa mumbabarire sinkibona neza, burya wa mwaka si mwebwe nyine mwaje kudusigurira impamvu mwakuye umwami? Urongoye inama ati: ego cane yari jewe. Wa mutama aca arasubira: none aga nyakubahwa n'uyu mushasha nimwamukura ni wewe nyine uzagaruka kudusigurira impamvu mwamukuye? Abari ngaho barabuze iyo bakwirwa. Siho nari byavuga ngo ndabyemeze 100%, ariko ako kabazo karigisha cane, kerekana ko nyine umwanya n'umwanya ibintu bishobora guhinduka. Uyu munsi nabajije ikibazo kijanye n'imyidogo y'abanyagihugu. Abayoboka CNFD barashavuzwa nuko nsubiriye kwerekana ibitagenda neza muri leta ya Ndirakobuca. Bamwe ndabarabye nibo nyine bahora bantuka iyo mvuze ibitagenda neza muri leta ya Bunyoni. Ubu haraciye iminsi myinshi cyane Bunyoni atukwa bidasanzwe. Bamwe mu bahoze babyina basigaye bamwita amazina y'ibitutsi, y'ubuhemu canke y'ibinyoma by'Itanzania. Mu bamutuka harimwo n'abo yagaburiye. Bamwe twababonye aho Bunyoni yugurura ya ngoro yiwe muri Nkenga Busoro. None nanje ndabaza, uku musigaye mutuka Bunyoni niko nyine muzotuka Ndirakobuca niyahakurwa? Kuko nawe iminsi ye iraharurwa, kuko biraboneka neza ko asigaye yugarariza ingingo z'umukuru w'igihugu, kandi perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari umuntu ushaka kwigizayo abantu bose abona ko bashobora kubangamira ubutegetsi bwiwe. Bagenzi, ntimuzosubire kubabara mwumvise tubajije umutegetsi bitagenda neza. Hari abo numva bashavura tuvuze ibibazo by'abanyeshuri muri kaminuza, ibibazo by'abanyororo, ibibazo bya pasiporo muri pafe, ibibazo by'abategetsi bemera ibintu ntibabikorwe canke ntibatange umuco. Ikibi ni ugutukana, ariko kubaza nta kibi kirimwe. Nico babereyeho kubaza umukuru, si ukumwanka. Burya tuba tumukebuye ku buryo bukomeye cane. Barya batamubaza nibo bamuvuma iyo akuwe byayangaye, kuko abariko baravuma General Alengweme Bunyoni muri no minsi nibarya nyine bamututse ku buryo bukomeye cane. Ariyo mpamvu nyine aribo banzi bakomeye cane, kuko twebwe tuba turiko turagaragaza ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko benshi bakurikirana politike y'u Burundi bakabona ko ibintu bishobora kuba bibi cane mu minsi iri imbere, kubona umunyamabanga mukuru ku butegetsi Reverend Ndikuriyo ariwe ariko araririmbirwa indirimbo zimuhayagiza mu gihe ari mu gihugu gifise perezida. Birateye ubwoba kandi biratangaje kubona nyine biriko biraba, kandi perezida Evariste Ndayishimiye akabirorera akabona ari ibintu bisanzwe. Indirimbo zihagiza Reverend Ndikuriyo zirabandanya gusohoka. N'ubwa mbere bibaho mu mateka y'u Burundi aho hagwizwa indirimbo zihagiza uwurongoye umugambwe uri ku butegetsi kurusha umukuru w'igihugu awuvamwo. Na Hussein Rajab yarinda kurusha bose ntiyigeze agera kuri runo rugero rwo kuririmbwa Nkurunziza aganje. Ninde yari kubahuka kuririmba Emile Mworoha ku ntwaro ya perezida Bagaza? Ninde yari kuririmba Libere bararunyeretse canke Nicole Mayugi ku ntwaro ya perezida Buyoya? Ninde yari kuririmba Leonce Ngendakumana ku ntwaro ya perezida Ndadaye canke Yohani Minani ku ntwaro ya perezida Ndayizeye? Ninde yaririmbye Hussein Rajab, Germaine Ngendakumana canke Pascal Nyabenda mu bihe bikomeye bya perezida Nkurunziza? None ni ukuki bishoboka kuri perezida Ndayishimiye wenyine? Bisigura iki? Ariko benshi bakabona nyine ko bisigura ibintu bikomeye cyane, kandi bisigura ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo ariwe afise imbaraga zikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Urabye ingene nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo yigenza, arerekana neza ko ariwe mukuru w'igihugu c'u Burundi, kandi amakuru nyine ariko aradushikira akemeza ko ibyo byose impamvu
Ndikuriyo ariko arabikora ari uko nyine yamaze kubona ko byanze bikunze ari we ashobora kurongora igihugu cy'u Burundi mu myaka iri imbere, kuko hari umurwi ukomeye cyane wiganjemo nyine abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza uri gutegura kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze, kuko babona ko ariko arabatobera systeme, mu gihe nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo asambure systeme yubatswe n'umuhisi Petero Nkurunziza amaze yubake yiwe byose, ariko akabikora abanje kwigezayo abahoze nyine begereye umuhisi Petero Nkurunziza. Byose nyine bikaba biriko biraba nyine mu ihiganwa rikomeye cyane ririko riraba mu bategetsi bakomoka mu bwambwe bw'ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hakaba hari amakuru menshi cyane kandi atandukanye anateye ubwoba ariko aravugwa mu mugambwe w'ubutegetsi, turi buze kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.